ncamba oblige uko nza kwiga kumenya ubwoko rero baza ba muryango ndabaza abavyeyi nca ndimenya uwo ndiwe rero mbere ncamba obligatoire kubera amajambo yari yambwiye yaga sinayashimye kandi sinayasubiramwo ngaha mu nyuma nuko yasavye imbabazi ku majambo yambwiye kandi yansavye muri iyo minsi iheze tubonanye nawe akuze nanje mgana gutya ca ndamwibutsa amajambo yambwiye ico gihe aci burya urashobora kubwira umwana ikintu ariko kaba mutumye kwiyumvira cyane byatumye mbere ico gihe niga kumenya n'ivyari bihishijwe byashinzwe kuva mu 8 ntangura kwiga vya hari hakiri umuhari witwa Paripe Hutu Parti pour la Libération du Peuple Hutu ntangura gutyo nyene utangura kwinjira muri politike ntangura kwinjira muri politike ndamenya kuko amajambo yari yambwiye ni ya permettra uko jewe nabona vomiye uko yambwiye ati nuzontenda n'intambwe n'ibindi byinshi abana akatukiriho kuko twaratonganye cyane umva rero n'amaraso yari karava menshi mu mutwe umva rero kuva ico gihe cabira ndabikuriramwo ndamenya gutandukanya icatsi n'ururo gushikaho bishe ndadetwa abantu bose rero kumbe umwe wese yagenda ahura n'ibibazo bitandukanye nico gituma rero umva 93 nakamenya kamenge byorganije gushika 94 abantu baciye batangura kwiorganiza baja mu kibira natangura gushingwa umuhari yitwa CNDD munyuma aca bashinga na FDD igisirikare gutyo abantu rero baca batangura kuja bajayo bagira formation basirikare babatera bagwana intambara ziba ziradutse gutyo mu kibira cy'umusigati gushikaho zikwira hose ziragaruka no mu Bujumbura rirare birakwira n'igihugu cyose urumva yego noneho nk'umuntu yabaye mu ishamba ni icyo kintu wama wibuka mu myaka wamaze mu ishamba iyo ucibutse kabisa wumva mu mutima wakomeretse cyane sinkunda shake kubivuga cyane kuko twaraciye muri byinshi twarabonye ingorane nyinshi twarabonye abagenzi benshi bahitanywe n'intambara twarabonye imiryango myinshi yagize ibibazo jewe ndakunda guhanura cyane abantu ntihagire umuntu yifuza intambara ntihagire uzosubira worota zana intambara mu gihugu nyakuba mukuru w'igihugu yashengeye niwe avuga ati uzotanguza intambara izotangura mu rugo rwiwe irerere mu rugo rwiwe kuko burya intambara si ikintu cyoroshe hari uwitwa baramwumva cyane abantu bakera yitwa Savimbi yitwa Gashirabake Pascal mu Kamenge abantu bose baramuzi niwe yakunda kuvuga ati intambara sumuceri n'ibiharage munajya sumuceri n'ubuharage umuntu agenda mu ngo ariko agiye kujya umva uwundi nawe tubwira ati burya intambara ayitanguriye siyiherera kandi witanguje si wayiheza mumva twagiye tubona byinshi twagiye tubona ibintu bitandukanye umva rero muri rusangi ico nibuka gusa nuko nabiciyemwo Imana ikandokora nk'abandi muzima gushika none munsi ivyo nivyo nibuka naho ubundi ho nciye muri kahise ho muri ico gihe ariko nico gituma nanditse igitabo kuko ico gitabo munazo gikenera azogikura he sindagiheza ndacacandika nzogisohora kuko ndifuza yuko n'abana banje kuva ku bana navyaye gushika ku buzukuru n'abuzukuruza n'inzukuruza bazobone sekuru wabo ivyo yaciyemwo kahise k'ivyo yaciyemwo n'ingorane zinagiye mpura nazo hajya mba ndiko ndakebura kugira ngo nawe ushaka kubijamwo canke kuja muri binabiriya ntuzo ubanze ushishoza ukoresha ubwenge ntuzo ave kuko mu myaka turiko turajamwo tuko tuja mu myaka yo kugira ngo umuntu arondere atari kugwana n'abantu canke kugwana mu ntambara zitagira umutwe n'amaguru noneho mze sinema nubwo buzima waciyemwe byaze kuza guhura gute kugira ngo no munsi uburi kimoko uri no munsi ko ndabizi neza ko izina kimoko ryavuye muri sinema byaze kuza gute kugira ngo wiyumvire gukina sinema
kandi nemeza neza ntakekeranye ko ubikora ubikunze ndabizi ubikora ubikunze kandi ubikora nk'ubuzima bwawe byatanguye bo je nibaza igituma nakunze kwanza igisirikare nuko nasogokuru yabaye umusirikare yari umusirikare urazi ko nanje nahora nifuza kuzoba umusirikare kera papa yahora ambaza ati umwana urashaka kuzoba iki ni kwa kuntu abavyeyi baba bumviriza ivyumviro by'abana babo kuva nkiri umwana mutonya numva ko nzoba umusirikare ariko rero maze gukura sinzi kuntu ivyumviro byahindutse naratinye jewe n'abana banje bamwe bari muri za kaminuza canke bariko bariga bahejeje za humanité nababwiye ati mbega none mwebwe mubona nta numwe muri mwebwe oturana kaja mu gisirikare koko gisirikare ni ciza mu gihe uri kurakorera igihugu igihugu naco kikagukunda kikabona ko uri kuragikorera nuko banyankiye bose bambwiye ati wowe mu myaka mwe mwaciyemo twebwe apana yego ndambere ndafata umwe ndamwereka ingene igihugu coba abo bari bo Burundi bwejo rero si uko boba baganga gusa canke boba abadandaza canke abanyepolitike nuko ari abandi baburiza kwitangira igihugu bakakigwanira iyo mba uri papa wanje nibaza ko bomba ndi umusirikare ko muhiraje bashaka ko mba umuganga ariko nabuze umuntu ansunika gusa ndo nk'umuntu ansunika ndabizi ko mba ndi mu gisirikare yego je nabashiki banje bagije amashuri nababwiye ati mugende mu gisirikare canke mu gipolisi nabo nyene baranyankiye none ivya cinematography byaje gute umva rero impano y'umuntu iramubamwo kuva kiri umwana jewe nibuka kiri umwana muto kuko je ndivukira Bujumbura mu Kamenge ahantu yitwa ku Buterere twagenda gutora amakarato tugacapa utuntu tumeze nk'utu abantu bariko baragwana hari za 80 na kangahe mukabikora mu makarato hanyuma tugashira ku gitambaro tukagura kampure umva tukabigwanisha umva rero naravuze papa wanje muto yarakunda amafilme gose kuri cameo canke kuri Cine Burundi baranyangira kubera nari umwana muto akanyegeza kugira ninjire umva rero arabinkundishamwo gushikaho filme narabikunda cyane no kwishuri nazangira amateatre nego kiragiye mwana muri televiziyo zimeze gute televiziyo Burundi yaje mu 84 menga na 5 ico gihe rero ndibuka yuko nkonga muri aka gace ari ku ngoro y'umugambwe ya Cibitoke indi mu Kamenge ku mugoroba wasanga abantu bose batunze bagiye kuraba gusa kuraba makuru abandi batunze ama televiziyo avant 85 televiziyo burya televiziyo ya Kongo yarabona no ngaha mu Burundi ndibuka za 83 na kane turi abana 82 twaragenda kuraba gusanga mu nzu y'umukongomani babe n'inzu bicaye ku ntebe we bakwicaritse hasi wahita basha warahicara ugatena kabisa bagira baje bakakwirukana bukaraba gusa televiziyo ya Kongo niyo yaboneka muri aka karere abakongomani rero nibo baravuze ama televiziyo icyo gihe umusitari yaragezeho yari basha sinibuka kabisa sinibuka kuko zari nambo traditionnelle umva abantu yego cyane kuko izindi ba Pepe kare n'abandi baje vuba baje mu 88 gutyo n'indwi na kangahe ariko ico gihe n'ukuri abantu bararyoherwa abana tukaryoherwa umva wasanga vyari ibintu bibiri umupira canke televiziyo basha wapimaho umwana gahema mu nzu y'abandi baca babirukana mwese baca babirukana nari ibijumbo n'ibiharage baza umva ngo barundi makura marage toka inje bagaca babirukana umva rero kugira mugure televiziyo ntivyari byoroshe kijyagiye mu Burundi nta nizari ziyari kugira uyigure bazikura muri Kongo ico gihe umva rero Burundi bumaze kuzana televiziyo mu Burundi 84 na 5 kuko ndibuka ruwa karede bayibutse mu 84 maze imyaka nk'iyo yose yego jewe ejo mbere niyo nari kuri ETS nca numva yangunga ivuze nca nibuka igihe twahora tugenda na nyogokuru kurima ibigori n'inkore banjanye kwishamba burya ingunga ijya ngunga kuri ETS itavuze ntimwafungura nyokuru yakubwira ati banza murindire ingunga ivuge nukuvuga ko na ETS rero imaze imyaka myinshi ETS yubatswe kuva ku babirigi mva sikihisi cuno munsi
kuva babiri nibo bayubatse kuva 60 ava 60 na kangahe niyo etese yubakwa. Ariko urabona ko ni rimwe mu mashure meza dutunze hano mu Burundi. Ego noneho mutama filme ya mbere yatangwa gukina akandika akavuga ati ngomba nkine filme yari yitwa ngo iki iyo wahereye? Mbo izo nahereye ko ni nyinshi, izo nahereye ko ni nyinshi, iyo nahereye ko mbere siyo natanguyeko. Jewe filme rero narayikunze cyane, yari muri domaine y'uwanje, ariko rero kubera naguma niruka muri ibi nabiriya narabuze umwanya wo kubigira ndabifate. Jewe rimwe fo umuntu kumuvuga uko hari. Ndashimiye bwa mbere na mbere Riva, Happy Riva yaraje turavugana, acavuga ati nukuri nawe urafise impano yo gukina filme, kandi ico gihe ntivyari binyoroheye kuko nakora akazi kenshi cyane. Nari umukomisere w'isoko, bica biba ngombwa yuko ndamufasha, ndamurati ndabikunda, ariko nanje ndandika, ndategura, ndashobora gutegura filme kuko ndafise amafilme menshi mu mutwe nshaka kwandika. Rero acavuga ati rero urazoza tuvugana, ndagenda turavugana turabikora. Rero acha filme yiwe yanditse, ariyo filme banditse bona Stani yitwa Saras, acha bandika filme yitwa Koreta. Niyo filme yanje ya mbere natanguriyeko. Ore azaraja kubapfuma. Ego. Musi wasohora filme urabizi yuko umuntu wese akora igikorwa afise ikintu kanaka ari karaviza. Wewe wari ufise vision nyabaki, wari wumva abantu bazovyakira gute? Nkanje ku ruhande rw'iwanje iyo ngoma sohora ikintu mba numva mfise ubwoba bwinshi, abate ko abantu baracakira gute kweri, nkumva umenga nakoze ibintu bitabaho. Nawe wari wiyumva gute? Mbo je ndiko ndandika filme bwa mbere ari ibintu bitatu nisunga. Icambere abantu banezegwe nibiri muri yo, bibaye ngombwa uko bitabaraba. Bibaraba nawe bibatangaze. Abandi nabo bibashavuze. Ni ibintu bitatu vyotuma filme nkizi filme sociale atari documentaire igenda neza. Umva rero ivyo bintu bitatu ndavyisunga cyane. Ikindi naco filme nkora nuko zimwe turabira kuri visa abantu barimwo nibindi. Umva rero mu vyo dukina ni ibintu biri sociale, ni ibintu byama bibaho ku bantu. Narumvise yuko Happy Riva mwigeze kuba muri mu mugumwe muri JFS ego? Nivyo kuko twaragize n'umugwi ni JFS twayishinze turi hamwe. Vyagenze gute kugira ngo mutandukanye? Bo ya abantu bakuze ntumenya n'ivyabashwanishije, biragoye. Ariko rero nta na kimwe twashwanye. Riva yabonye yuko yo kwagura karere, peut-être aronsa abandi aba manager bashobora kumuspotinga amafaranga menshi akagabwandanya. Niko vyagiye bigenda, cagenda mu yindi migwi akora hirya no hino aronka amafaranga make kuri ikenure. Natwebwe tukavuga duti reka tubandanye filme kuko turifuza uko filme igera kure, na cyane mu Burundi n'ibintu leta ubona umenga. Umva rero Riva yaragiye, kandi twe turashima kuko umugwi wabandanije wifashe mbere, urakora n'ibitangaza byinshi kuko kuva ico gihe twarakoze amafilme menshi, tumaze gukora amafilme menshi n'izindi nyinshi zikiri mu mashini, kuko uravye nka filme Indoto ni filme irikira bica bigacika kunguruka kuyama ku mateleviziyo y'u Burundi canke ku marezo sociaux. Umva yuko ari filme itavyorosha, ariyo ni intwari z'urukundo, ariyo guhemuka n'izindi. Jewe maze kwandika filme zishika 100 zirenga. Ego filme zishika 100 ufise ku mapuro zimaze kwandikwa? Uyu munara zose mubona n'amafilme gusa, izi zose n'amafilme gusa, izi zose n'amafilme, izi n'amafilme n'izindi ziri mu mutwe rero. Kuko ndabona ndaronka sije gusa ikintu mbonye nkaca niyumvira. Kandi kabazo nja musozere ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, haherutse kuba evenema ya FESTICABLE, ariko mu mafilme nabonye yari yadepoje muri FESTICABLE nta filme nimwe yo muri JFS yari irimo. Mu gihe tuzi ko muri JFS mufise amafilme menshi, amakuru metrage n'ama long metrage, kubera iki? Jewe FESTICABLE ndi mu bantu nayemera. Kubera iki? Jewe nibaza ko kijya gisata atari ca leta canke c'abantu benshi, ni c'umuntu umwe. Mubagiye kuraba
na stati ya FESTICABLE muzosanga ari umuntu umwe abitegura. Biratangaje kandi birababaje kubona umuntu ategura kijya kintu ego aragasaba sponsor yisunze filme kandi bikababaza kubona ari umu cineaste akaba n'umuririmbyi agaca hengera filme ngo yabaye ya mbere agaca guha ibihumbi umuriyoni kari yatanga 500,000 wakaguha umuriyoni filme wakoze ku mafaranga arenga miliyoni 5 canke 10. Mbere twasanze ariko aratesha agaciro filme ndundi ari mu bantu bariko barasubiza filme ndundi nyuma kuko ijya FESTICABLE vraiment jewe na filme yanje notwara no ihabene gihugu bakayiraba hanyuma izo zabaye bakayiraba ku buntu kuko niza gutanga inyigisho kuri bo hako ngenda kuyi umuntu akavuga ko yamaye amafaranga harura filme uri kurakora ugiye kurondera inzu utanga ufata maison de passage ukari amahero wayifashe 2 jours 3 jours ukayikiniramwo abakinyi amakamera ibiki n'ingorane nyinshi cyane agaca kubira tezana filme agaca kwihera umuriyoni birababaje no kuri ahubwo y'abarundi ari kubihagarika kuko hagiye abantu nka 10 nka jewe nibidoga akabandanya gutyo hari umusazo burana filme nimwe. Abantu benshi bakuze kuvuga yuko ngo ziriya filme azitwara ashobora kuba nawe azitwara hanze ngo akazigurisha cyangwa akababarira amafaranga byo barivyo. Jewe ubwa mbere cyo ntaco nomenya cyane kuko nta filme yiwe yanje ndatanga kuko ndayitanze no ikurikiranira kiraja hose kuko yaba festival bera muri Burkina Faso ndayikurikirana nahandi muri za Ethiopia mbere no mu Faransa no muri za Cameroon ndabikurikirana cyane nico navyinjiyemo nshaka kumenya ukuri kw'ibi bintu rero filme atanga ntavyo no kumenya cyane nosaba ko bene zo bozikurikirana bakamenya ukuri. Ikindi naco ndibaza yuko mu batanga sponsoro ya filme ayo mabanki canke ayo ma organisme adashobora gutanga amahera y'intica ntikize kuri filme kuko nabo nyene barazi filme ingene ruhisha barazi batanze amafaranga yo gukora documentaire y'iminota 5 canke 10 gusa barazi amafaranga bitwara. Umva rero niwo ufata nka filme canke court métrage utanga amafaranga vraiment n'amafaranga make cyane. Ntabwo jene no kebura yuko abatanze amafaranga ajya muri FESTICABLE bo yakurikirana bakamenya ico yakoze bakamenya ivyo yagiye gukora ivyo ari ivyo kuko barashobora kuyatanga ariko ntashikiye iyo yagiye ugasanga yamyidogira bandanije kuri ba bantu bakidoga ko yabaye filme ya mbere canke ya kabiri canke ya gatatu ako gasanga na mafaranga babahaye ntica nikize mbere birahimba bakagura urupapuro bakagura urupapuro naje certificate ndayifise turafise n'impapuro ngaho z'ama certificate ugatondo ukambara n'ikoti mbere ukagenda bamwe bakagenda gukotesha n'amakoti bambara kugira ngo bagende gutora urupapuro gusa birababanje. Umva rero abantu batanga amafaranga muri FESTICABLE namba ari ya Leonce igwiwe mu mufuko ni vyiza atanze kugashimwe je ndamushimira ariko namba yakura handi bene bayakurikirane bamenye amafaranga icagiye gukora cyarico kandi bazoca bamenye ukuri tuko turavuga. Nukuvuga uri umuntu umwe mu bantu basanzwe bazi ibintu vya cinematography cyane kuburyo ushobora kuraba ikintu ukabona ko ikintu ari ciza cyangwa kirimo akantu kanaka yego. Filme irafise ama enorme yayo. Iyo ugerageje kuraba filme yatahanye meilleur son ukaraba filme yabaye ya mbere yatahanye meilleur image ubona zari zibikwiye mbo kubikwira nuko bivanye nizo badepojeyo irashobora kuba ya mbere kubera badepoje umva izo zingana uburemere n'ubushobozi kuko filme isaba ibintu byinshi cyane isaba n'inguvu nyinshi cyane. Leo sarabizi ko filme yakinye gito canke zijya zindi arazi ingene ziruhisha yaba mu mutwe yaba no ku mubiri. Umva rero gutana yaba meilleur acteur meilleur filme meilleur son muri filme umva bivanye kuko ndakuranda kubwiza ukuri ko atari bose badepoza amafilme yajya benshi baramaze barabizi avuga ati jewe filme yanje ako ndayidepoza hajya
mvuma ndayibika canke nkayitanga mu bene gihugu bakayiraba. Je ndashima kubona filme ndayisohoye uyo musi nyene nkisora uzuyisanga muri studio. Ndayisanga muri studio abantu bariko barayihiga. Ubwa kabiri bakaza no kungaha ndazibaha kuri gusa. Ubwa gatatu ndashimira RTNB uyo munsi kuko ndakwija ama enorme yuko bayiraba muri RTNB. Ndashima RTNB kubona ntanze iyo filme uwo munsi nyene baba batangiye kwiraba kandi abantu bakatwandikira ati turashimye ivyumviro vyijya muri rya filme. Ego. Filme guhemuka yarasohotse uravye abantu mbona bayakiriye gute bitewe n'uburyo we wayanditsemo kubera ko umwanditsi wa filme aba afise igicapo aba afise n'abantu ari karaviza. Urabona iyo wanditse ntushobora gutanga inyigisho zigisha abantu bose ufise ahantu uri kuraviza kanaka ejo kandika uviza ahandi hantu ubona abantu bayakiriye gute? Barayakiriye neza iyi filme kuko uguhemuka umva biri mu nzira nyinshi. Data buko yarahemutse, mukazana arahemuka. Akomeze kukunda gukina kukunda gukina uresha abakobwa bakiri batoye uri umuntu w'umupapa. Bo nuko role zose ndazishoboye z'ubutama z'ubusore ndazishoboye. Nico gituma mbona role yose ntushobora kuyikina muri sanse yose sauf role ntokina nambaye ikanzu canke ijipo. Iyo nayo ntushobora. Barashobora kuyigukinisha mu gihe ba sports ko wasaze. Bo oya naho no sara sinosarira kwijipo nawe no. Yego. Umva zindi zose role no zikina nta ngorane zo ntera. Mu majambo make film guhemuka abantu barayakiriye neza kandi namwe byarabanezereye. Ndashima igeze, ndashima n'amakomantere bariko baratanga. Nivyo kuko murajya amakomantere abantu baratubaca barashobora kutwandikira inbox cyangwa bakandika hajya nyene kuko turatanga ni nimero ya email bakatwandikira batubwira ati bari kure y'igihugu ati burya mubwirizwa mukosora aka kantu. Turashimye abarundi baba diaspora bariko barayikurikirana cyane bari hanze y'igihugu nukuri Imana ibayezagire. Turashimye abarundi bari ngaha mu gihugu nabo nyene bayikurikirana. Turateye ivyatsi abantu banka kuraba ivy'abarundi bene wabo. Abo bantu vraiment si beza. Turateye ivyatsi abantu bagaye ivy'abarundi bene wabo. Abo bantu turabateye nukuri. Abo bantu si beza kuko nani ntege batera ahubwo ri babandi basubiza igihugu nyuma ni babandi bagitabagura ni babandi babonye n'agatru yaho kadrapo ku Burundi katabutse ahubwo kuharemura bahashone ahubwo baca binjiza y'ukuguru bakatabura gusumba. Umva bose abarundi bakonde igihugu. Nukuri Imana imbabarire benshi bakunda kuvuga ko abarundi zidakundana. Mbo abarundi sinzi dukundana dusa tuko turasangira ikintu. Ariko duhejeje gusangira tuba tumenga turavanye. Gusa kimwe jewe mu civugo nashize imbere cyane ndakunda kuvuga ati dukunda ivy'iwacu duteze imbere ivy'iwacu dushigikira ivy'iwacu. Mugiki civugo twogikora ndagranda kwa karorero. Abarundi bafite amatelefone ya Android bangana gute? Cyane benshi cyane. Burya barabuza abarundi miliyoni 2. Wosigura gute nk'umurundi asohoye filme umurundi akaja kuri YouTube akandika filme ndundi kuko acazibona zose agacabona filme ndundi news yasohotse vuba abarundi miliyoni 2 burya ndayishize kubu mu masaha 28 Diamond ubona yonsumvye amavyuze. None bigatangazwa kubona Diamond asohoye indirimbo umurundi ni watangura kuyiraba. Umurundi ni watangura wa mbere kuyiraba no kuyiteresharja no kuyishira kuri ku mateleviziyo cyangwa ku radio zabo. Biratangaje. Ivyo abarundi mu gihe batazokwikebuka bige gukunda ivy'iwabo birababaje cyane. Urabura umuseneyasti cyangwa umunyamuziki biratangaje kubona urashobora gusaba ikiganiro kuri televiziyo cyangwa kuri radio bakakikwima cyangwa bakagusaba amafaranga birazwi. Hama ugatangazwa no kubona indirimbo ya Diamond shasha yasohotse bariko bayikora promotion ku buntu atazobashimira batariko barateza imbere n'igihugu n'ukuri. Ivyo bintu birababaje cyane. Abajournaliste bakora ivyo bintu nibikebuke kuko
hari umunsi kazobaherana tubahe n'akazi kuko mu migambi dufise ayo maradiyo n'amateleviziyo yabo hako bizobandanya gutyo tuzoshinga gwacu bizipromoting ibintu byacu kandi nazo nyene izo zabo zaje nkuko nizo wanyuzizo kuri kw'Imana vuba bwa mango tuzokiriya ivy'iwacu nkuko ubona ibiganiro barabitwima ariko turavyikorera twenyene tukabihanahana ku TV online ejo hirya ejo Imana idufashije tuzogira ama TV classique izo bishimira nabo bazigumye hanyuma dukora ivy'iwacu nabo bakora ivyo twara dukora turabe ko bishoboka yego. Akabazo kanje kanyuma uno musara umuntu yifuza kwinjira muri JFS cyangwa yifuza kwifatanya namwe hari abantu babakunda babaraba bakavuga ati nk'icompa nanje nkabinjiramo asabwe iki iyo bigenza gute? Ubwa mbere na mbere twe twakira umuntu afise impano uyo ni point ya mbere kwegira kabiri tukakira umuntu abikunda akunda ko yo iki gikogwa. Ubwa gatatu usanze umuntu yarubatse inzu nawe ntuhita winjira ngo wumva naho wakunze iyo nzu nawe winjire wumva urabisaba muhejeje kubisaba bakaraba yuko kwije ibisabwa n'amategeko yuko utaje kubagira ko reconnaissance uko wifuza ko ico gikogwa bashaka kuza ufise ama histoire adasanzwe canke ivyakubayeko canke ivyo wabonye mu kibano canke hirya no hino ukazana iyo histoire tukayidevelopa tukagiramo filme. Abo bantu rero turabifuza uko bomboza imiryango iruguruye ego nta ngorane.